ndagomba kukubwira iki kintu. Igihe cyose uzoshaka gukurikira Imana ukaja kure, hazokoma hariho amajwi y'abantu agucecekesha. Ugomba kwiga kwidentifia abantu bakubuza kuja kure mu Mana. Ukwiye kwiga kuraba abantu muri environnement yawe batagusunikira kuri Kristo. Uzosanga abo bantu bahari bari muri environnement yawe, bari mu buzima bwawe. Bihora bintangaza iyo ndiko ndumva intahe zivuga nk'uko, ugasanga umwana yanyura umogi canke akaba ari imboregwa, agataha muhiri wabo, yashika muhiri wabo, ukura vyumva bukeye bakamwe ati sha ngene watashe uri ntere kwere, watashe utemba. Hari uduterme nyene sinzi utugezweho, ako sinzi uduterme mukoresha mvuga umuntu yatashe yaborewe nyene yagize gute. Ugasanga abantu baje yaje ngo twarazinyoye nibikata tuvuye gukora ama examen twaragiye turanywa ugasanga karatera inkuru muhiri wabo, vraiment atera inkuru abavyeyi mu nyumvire. Ugatashaka warababaye ngene watashe, rega warashitsura dodoro uragira gute, ugasanga ivyo biri tolere. Ariko wa mwana yakizwa ukabona no muhira bagira bamwirukana. Narigeze kuganira n'umwana w'umukobwa ambwira ko yavuye mu vy'umumaraya ariko se ariko aramwirukana ngo ntaca kizana. Ngutanguye mu vyo kuja gusenga ngo haje uzovana yike. Ako nawe muri izo ngeso ni gutyo yari hana amashuri yabo bavukana. Uzokwa musanga iyo ushaka gukurikira Imana hariho amajwi akubwira ngo hora. Uzoza gusanga mu mafuti yose wabayemo hari abantu bagumye bagukunda, ariko uyu munsi hari abantu batanguye kukwanga kuko wakijijwe. Bakudenigra, bakumanura, bakuri du commentaire two kugucumita no kukuzibura parti zose, bakuzibagura akajambo kabo kose gasoroka ko kuzibagura kuko badashaka kuja kure. Igihe nawe wiboneye mukiza w'ubuzima bwawe ukavuga ngo Yesu umwana wa Dawidi, uwo nshaka n'uyo nyene, ico nshaka ni iki nyene, ntimigeze mumbona natakaje nsemerera mboroga gutya, ningiye nabasegerereza nagira amaboko kuko sinari nzi ko mu macanke mutampa, ariko uyu we wari kararengana, sishobora guhora, sishobora kwifata kuko c'est mon unique chance, niwe nshaka, niwe nari nkeneye, niwe numva duhuje, niwe numva ataza kuhojeta cri yanje. Nimundeke hora, nimundeke ndamuhamagara hora, nimundeke gushika naho Yesu avuga ngo uwo ninde. Iyo ugomba gukurikira Imana ni widentifie aya magroupe abiri yabagucecekesha n'abagutera intege, ngo umenye à quel club tu appartiens. Uzokwa musanga ugenda usubira inyuma, kandi muri systeme yawe ibiguperda Satani yaramaze kuvyubaka. Rema haguruka araguhamagaye, Rema haguruka araguhamagaye. Biraza kugenda neza, kwa guhamagaye biraza kugenda neza. Uyu ukuntu tumuzi biraza kugenda neza, uyu muntu ukuntu twamubonye wowe ndabona bitaza gusigara bimeze gutyo honye. Haguruka tugende.